haraheze amezi 2 n'igice ibarabara rya mbere hamwe n'irya kabiri ku Musaga haje imashini ikayimba ndetse ikanayatunganya neza. Ariko nkuko bishikirizwa n'isoko ryacu, imiserege iri kuri ayo mabarabara isanzwe yarazivye, ndetse n'igihe hazanwa amamashini gukora ayo mabarabara yoyo ntiyigeze ikorwa. Muri iki gihe c'imvura rero, imivo haguca mu miserege amazi yayo aca asesekera hagati muri ayo mabarabara. Ivyo rero bikaba biriko bituma ayo mabarabara abomoka nkuko isoko ryacu ribimenyesha. Imvura itanguye kugwa, yatanguye gucamwo amazi hagati, ntabura ahantu amazi aba yaciye ahantu agenda arimbagura. Sigura ko imvura ibandanije nk'aya mvura yo mu kwa kane neza ari myinshi, ishobora kwimburuka. Igihe ata kintu gikozwe, ishobora gusanga n'ivyo bakoze bibaye impfagusa. Abanyagihugu baho ku Musaga bavuga ko igikenewe ari ukubaka iyo miserege kugira ngo amazi ntiyongere gusesera mw'ibarabara. Ikintu bokora ca mbere boza kubaka ya miserege, bahejeje kubaka imiserege bagaca bubaka ibarabara bakariheza. Nimba bashiramwo pave bagashiramwo pave, nimba ari ikaburimbo bagashiramwo ikaburimbo, ku buryo n'amazi yose mo hagati aciye kuri ya pave canke ya kaburimbo, hanyuma ya makanevu nayo ahari akaca yakira ya mazi. Mu gihe rero imiserege itokorwa mu maguru masha, amazi amanuka avuye mu gikoto akabura haca, azosambura ayo mabarabara burundu. Bisabe ko basubiramwo gukora nkuko isoko ryacu bimenyesha, bagasaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ngo iyo miserege isibugwe inakorwe neza.